kinapita kila mahali. Kuko iyi video irikerekanwa ku isi yose. Shemagezwa Yesu. Asante sana. Murakoze. Bene data bo muri Afrika y'Epfo. Pokea salamu za Fekabu Kinama. Mwakiri nasho za Fekabu Kinama. Tunawatakia mwaka mpya. Tubipfurije umwaka mushasha. Mwaka wa 2020. Umwaka wa 2020. Iwe mwaka wa mavuno kutoka kwa Mungu. Ubu mwaka w'ivyimburwa bivuye ku Mana. Bagomba abantu babiri. Tunahitaji watu wawili. Baramutse abo bibuka baciye ngaha muri Fekabu bakaba bari hanze. Wasalimu watu wanaokumbuka walipita hapa Fekabu, saa hizi wako nje ya nchi. Kadusabe Françoise azaramutse Dativa, aramutse Murondani, aramutse abo bose yibuka. Françoise aje uko mbele asalimu Dative, Murondani na wengine wote wanaokumbuka saa hizi wako nje ya nchi ya Burundi. Shalom, shalom. Ndugu zangu ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ndugu yangu Dativa ninakusalimu shalome. Pastor wetu Mulondani Etienne tunakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Papa Bade kiongozi wetu uko Sauza tunakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Penzi wangu atumukunzi wanje Alexi kiongozi wetu tunakusalimu katika jina la Yesu Kristo uko Sauza. Na mpenzi wangu Etienne ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Mahali mlipo Mungu awalinde na wabariki, murudi salama. Tunawatakia maisha marefu. Amen. Amen. Turabaramukije shalom nabariko baradukurikirana mwese tukaba dusumuneze udasanzwe tubashimira akanya mwafasha muri ko muradukurikirana. Aha duhagaze neza ni mu rushengero rwa Fekabu mu Kinama mu Burundi muri zone ya Kinama kwibarabara rya 6 aho benshi musanzwe muzi ari ku ikaburimbo. Tukaba tubashimiye umwanya mwamaze muri ko muradukurikirana. Akaba ari gikorwa cyatangujwe kizoza gishigwa ko amapost Twitter, YouTube, Facebook. Turabasaba tubanabaha ikaze kuza mukurikirana bino bikorwa bizoza bishigwa ko buri gihe. Tubahamagarira kuza mwifatikanya natwe kandi muhezagirana hamwe natwe, hama muze mukurikirana bino bikorwa ko dushira ko amapost. Turashaka like zanyu, turashaka share zanyu, hama dusangire no mugisha. Murakoze na huta.